turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama kubw'icubahiro c'Imana arico umunezero wacu muri Kristo Yesu. Ndasuka ndi kubiyegereza turiko turabandanya Série yacu gitabo ca Malachie, ukaba udufatiye hano ushobora kuraba ngaho hejuru iyindi video twakoze ku ntangamara y'igitabo cyose ca Malachie, uyumvije byo gufasha gutahura neza aho tugeze. Twaravuze ingene igitabo ca Malachie canditse muri style conversationnel, mu kiganiro c'Imana n'ubwoko bwayo, aho biciye muri Malachie yemeye kuba intumwa y'Imana. Imana iri kwiraharira n'Abisirayeli kugira ngo bashikane ku kwihana, kugira ngo ibereke ko bakeneye vy'ukuri gukangurwa nayo, kugira ngo ibereke ko bakeneye igikorwa kidasanzwe co kunagurwa. Twibuke igitabo ca Malachie canke igitabo ca Hagayi canke ca Zekariya, byose n'ibitabo bijanye n'Abisirayeli baravuye mu kinyago, n'ingene bakeneye vy'ukuri kubandanya banagurwa. Cyo igitabo ca Nehemiya, cyo igitabo ca Esdras, ca Ezira. Rero hano twarabonye ingene hari urukurikirane rw'ingene Imana iza kwemeza Abisirayeli ko bari kure yayo. Yumvire turi insensible, turagwaye mu buryo bumwe kugira ngo tunemere ko turi kure yayo, bisaba ko Imana aje kuri twemeza. Hano kumbure tubona igitabo ca Malachie, mugabo yumvira Imana yama yaturondeye ikoresha ijambo ryayo, mugabo irungitse umuntu atari Malachie, mugabo uwundi muntu, biciye kumbure mu butumwa bwiza, biciye kumbure muri kino kiganiro ndiko ndakora canke aho usanzwe usengera, aho kugira ngo wumve ko ukeneye kurondera Imana n'umutima udasanzwe, ukeneye kunagurwa nayo, ko ukeneye ikanguro, ugasanga bisaba ko Imana ikwemeza, ugaharira n'abantu, ukati wewe uri gubimbwira urinde, wewe urirata, none uransumba mu buryo bw'inkemu, jewe nagize iki, ushaka mbeho gute, ushaka mbe umu super chrétien, ushaka mbe mu radical ameze gute, ugasanga tuguma tunyiyurana n'Imana. Igitabo ca Malachie no kiratwereka ingene Imana iza guhamagara Abisirayeli, ibahamagarira kubona ko bakeneye vy'ukuri igikorwa kidasanzwe co kunagurwa no kwigwa bashasha inyuma yo kuva mu kinyago. Rero hano Imana iratangura ibabwira kuje n'urukundo rwayo, umurongo wa 2 gushika ku murongo wa 5 muri Bibiliya zanyu tujane. Narabakunze ni kuhoraho avuze, yamara muravuga muti wadukunze mu biki? Mbega Esau ntiyari mukuru wa Yakobo? Ni kuhoraho abaza. Ariko rero nakunze Yakobo, Esau nawe naramwanse, mpindura imisozi yiwe imisaka, itongo ryiwe ndariha imbwebwe zo mu bugaragu. Umurongo wa 4, naho Edomu yavuga ngo dutsinzwe hasi, ariko tuzosubira kubakwa ahasenyaguwe, Uhoraho n'ingabo avuze ati bazokubaka, ariko nanje nzosambura. Abantu bazobita intara y'ibigabitanya, babite n'ubwoko Uhoraho yama ashavuriye bihe bidashira. 5, kandi amaso yanyu azovyibonera, namwe muvuge muti Uhoraho arahambaye no hirya y'urubibe rwa Isirayeli. Amen. Iyi dispute ya mbere n'Uhoraho kwemeza abo bantu ko abakunda. Icerekana ko umuntu yasubiye inyuma, atangura gukekeranya urukundo rw'Imana canke akarufata ibisanzwe. Hano Abisirayeli bavuga ngo twakunzwe mu biki? Kumbure bararaba bati none twe ngaha twakunzwe mu biki? Raba ahantu tubaye kuva tuvuye mu kinyago, nta autonomie politique dufise, agahu gacu kacu ni gatonya gapima 32,48 km, ati nta gisoda dufise, dutanga amatagisi. Mbere nigihe twinjira no rusengero nta bwiza bw'Imana twabonye nka cagiye ca Salomo canke cagiye c'ihema ry'ibonaniro hari anye kuvayo 40, nta bintu vyerekana ko vy'ukuri Uhoraho ari kumwe natwe mu buryo bw'igitangaza. None vy'ukuri twebwe ni gute twokwibona nk'abantu bari privilege, abantu batewe iteka ridasanzwe kandi tubona umenga tubayeho ubuzima busanzwe cyane. Satani yo yifuza kudusubiza inyuma, atwugara amaso, dutangwa gutakaza rwa rukundo rwacu rwa mbere. Vya bintu twara turimbura ko tukumva biduteye kwifatanya n'Imana no kuyikunda, tukayifata ibisanzwe. Reka turabe mbega Imana iko yemeza Abisirayeli kwibakunda ikoresheje iki? Naya hema argument tuza kuraba ivyumviro bitandukanye Imana ikoresha. Ubwa mbere
nuko Imana yabatoranije ntiyatoranya Esawu. Uru rukundo rw'Imana rutoranya, yego naho batabayeho nk'uko bashaka ariko barakunzwe. Imana yarabatoranije, yarabahamagaye mu mahanga menshi. Ndabibutse yuko Esawu yari mwene wabo na Yakobo, ariko Uhoraho ahitamo gukomeza umugambi w'agakiza kuri Yakobo n'uruvyaro rwiwe, apana kuri Esawu n'uruvyaro rwiwe rw'Abanyedomu. Hano sishatse kuvuga yuko Abanyedomu atanumwe yashobora guhindukirira Imana ngo yifatanye n'Abisirayeli, ariko ivyo vyaba ku gatwe. Ariko nk'ihanga Uhoraho ntiyahisemo kubahitamo bobo ngo babe bantu Uhoraho aserura canke akoresha mu guserura umugambi w'agakiza mw'isi. Iryo bako ryatewe Abisirayeli, ariko barifashe ibisanzwe. Iri sezerano Uhoraho yinjijemwo Abisirayeli bakinjira mu isezerano hamwe nayo, bari basigaye babifata ibisanzwe. Reka ndababwire, iyo twasubira mu buryo bw'impemu, dufata ibisanzwe ko twe twakijwe hakaba abatarakizwa. Dufata ibisanzwe ngene twe twahamagawe hakaba abandi batahamagawe. Dufata ibisanzwe ko twe twahishuriwe Yesu Kristo niko waciwe, hari abandi bariko bapfira mu byaha. Dufata ibisanzwe ngene Imana yasezeye natwe isezerano ku mu maraso y'umwagazi w'intama w'Imana, ariko twebwe tugatangwa kubifata ibisanzwe. Tutangwa gufata ibisanzwe ko Yesu yaje ku bwacu, ko yapfuye urupfu rw'agashinyaguro kugira ngo tushobore kuzura n'Imana. Dutangura kubifata ibisanzwe. Bwa bwiza buryoshe buhambaye bwinyegeje mu butumwa bwiza, dutangura kubibona ko ari ibisanzwe. Ariko ikintu cyambere gikomeye cyerekana ko twakunzwe ni kuraba igikorwa cya Yesu Kristo, n'ingene Imana yadutoranije ikaduhamagaza ubutumwa bwiza na mpemu yera, ikaturondeza Yesu Kristo aho yaje akambara umubiri agapfa ku musaraba bwacu. Nta kintu cemeza urukundo rw'Imana gusumba iki. Kumbura Abisirayeli baraba ku bindi bintu vy'inyuma bibonekana, nta gisora dufise, turakenye kuva tuvuye mu kinyago. Abantu benshi batangura kwiyumvira ati mbega Imana irankunda baravye, mbega mfise ibiki, mbega ivyo nshaka vyose ndabifise, mbega ko nabuze minervare y'abana, ko nabuze loyer yahomba, ko abandi batunze bafise ibintu bifatika je nkaba ntabifise, none iyo Mana inkunda gute? Reka ndababwire, icemeza ko Imana gukunda si ivyo bintu vyose. Icambere gikomeza ko Imana gukunda nuko yatanze Yesu Kristo akava mu ijuru akambara umubiri agapfa urupfu rw'agashinyaguro ku bwawe. Icemeza ko Imana gukunda nuko yakurondeje ubutumwa bwiza n'umutumiro wa mpemu yera, akakugurura amaso ugatahura ivyo abandi bantu badatahura, ko Yesu ari we mucunguzi n'umukiza w'isi yose, ko ari we vyizigiro vyacu ubu nihe bitazoshira. Ivyo nta kintu co bisubiriza. Iyo utangiye kwifata ibisanzwe uba uriko urasubira inyuma. Iyo uriko uravuga ati Imana nyereka ko nkunda mu kumpereza ibi n'ibi, niko Abisirayeli bavuye mu kinyago bari bameze. Barafise vyinshi babura imenge Imana iriko irabakorera. Wowe uriko uranyumviriza kumva ufise vyinshi, wiyumvira ko Imana itariko iragukorera, ariko hamwe Imana yobiguha ikaba itaguhaye ibi vyose mpejeje kuvuga, ukabura ijuru, ukaba udafise ubugingo budashira, ugahusha gutahura ubutumwa bwiza n'ivyizigiro bifatanye n'ubutumwa bwiza, woba ufise iki. Iki kintu ca kabiri gikomeye Imana ariko iremeza Abisirayeli, arababwira ati mwebwe narabazigamye. Iki kintu gikomeye, ivuga ati mwebwe narabapreservye. Abisirayeli baratewe n'Abakaludaya, igihugu cabo baragiturira, urusengero rwabo bararusambura, barabashwiragiza mu isi yose. Ariko inyuma y'imyaka 70 Uhoraho arabagarukana, Uhoraho arasubira kandi arabubaka. Ariko yandi mahanga yaraheze. Abanyedomu ntibakivugwa. Abanyedomu mu bisanzwe ntibakiriho nk'ihanga. Mbere muri bino bihe nyene marashaka baravugishwa n'amajambo, niho Imana iza ikoresheje Abarabu bitwa Abanabateye, bakaza gutera Abanyedomu bari basanzwe bari feble kuva igihe Abakaludaya bateye baje gutera kajya karere, babasize bari feble. Abarabu bitwa Abanabateye baca baraza bagira ibitero hagati y'umwaka w'amajana 550 gushika umwaka w'amajana 4 mu bihe vya Marashe. Aba Barabu birukana Abanyedomu, bakabirukana mu gihugu cabo, bagasanzara, bakagenda kurondera akantu k'akarere bita Idumaya, aho bahavuye bitwa Abanyidumaya, ntibasane kwitwa Abanyedomu. Ariko naho nyene ntivyafashe, bagiye basanza gushika batakaza akarangamutima, batakaza identite, batakaza igihugu, ntibasubira kandi ku bwoko. Ariko Abisirayeli Uhoraho arabagarukana, Uhoraho arabubaka nk'ihanga, Uhoraho arabapreserva. N'uno mwanya ndiko ndababwira bene data, Abisirayeli barahari.
icerekana ko Imana idukunda ni ingene tuzigamira agakiza gushika ku iherezo. Ni ikintu gitangaza ca preservation. Navuze ingene icerekana ko Imana idukunda ni ingene yaduhereza agakiza, yaduhaye agakiza muri Kristo Yesu. Ariko kandi n'icerekana ko Imana idukunda ni ingene tuzigamira kano gakiza gushika ku iherezo. Nta kintu kiryoshe nk'iki. Satani aradutera mu buryo butandukanye. Abandi baragwa bakabivamo kubera batigeze vy'ukuri bahabwa kano gakiza mu buryo bwo. Ariko bagahawe vy'ukuri nabo ingene bakazigamirwa gushika ku iherezo. Abandi bagerageza kuvyiheza mu nkomezi zabo ntibabimaremo na kabiri. Ariko twebwe barakatuzigama gushika ku iherezo. Nta cemeza urukundo rw'Imana kingana kuzigamwa gushika ku iherezo. Ikambuye ikintu ca gatatu gikomeye cane, gikomeye gose. Iyo Mana tuzigama igenda iratunagura kenshi, ituzigama gushika ku iherezo biciye mu gikorwa ca mpwemu yera kiza kutunagura. Hari igihe ubumenga vyaheze wacitse intege, ariko Imana mu rukundo rwayo iragaruka ikatunagura. Hari igihe tuba twaguye mu vyaha bimwe ubumenga ni ivy'agahomera bumwa, ariko Imana ikaza ikatweza ikaduharira. Raba ingene ibwira Abisirayeli ngo abanyedomu ngo bazokwitwa ngo ubwoko Uhoraho yamashavuriye ibihe bidashira. Ariko Abisirayeli nabo bazokwitwa gute? Abo Uhoraho atigera arakira. Imana rero iraduharira, igasubira kandi ikatwegeranya, igasubira kandi ikanatunagura biciye mu gikorwa ca mpwemu yera. Uru n'urukundo rudasanzwe nibakwe abanyedomu batari bafise. Ndashaka turangirize ku murongo wa 5 uvuga ngo kandi amaso yanyu azovyibonera, namwe muvuge muti Uhoraho arahambaye no hirya y'urubibe rwa Isirayeli. Imana ikwiye ikintu gikomeye ngene nzokwiyerekana no hirya y'imbibe za Isirayeli. Ikintu tuzogaruka ko ku murongo wa 11 hano mu gice ca mbere muri dispute yacu ya kabiri mu kiganiro gikurikira, ingene Uhoraho yifuza kwiyerekana no ku banyamahanga. Mbega Imana ikwivuga iki hano? Ku ruhande rumwe ivuga iti mwebwe nimwamara kubona ingene ndiko nderekana jugement yanje ku bantu atari Isirayeli nk'abanyedomu, muzobona ko vy'ukuri Uhoraho ahambaye. Ninagaragaza mon jugement mukabona ingene mwebwe ndabazigamye, kumwe yakura Abisirayeli muri Egiputa, abanyegiputa bagashikwa n'ivyago, abandi Bisirayeli batariko barabashikira. Barazi Uhoraho arahambaye. Uhoraho arahambaye dans son jugement. Uhoraho arahambaye mu burake bwiwe. Uhoraho arahambaye igihe aziganya ubwoko bwiwe akabunagura, mugabo agahana, agacira urubanza amahanga. Ati muzobona vy'ukuri ko Uhoraho ahambaye. Twebwe ngira kumbure urukundo rw'Imana tuzorubona mu buryo bwagutse ku munsi w'urubanza rw'Imana, aho Imana izoza guhana twebwe tukarokogwa mu bandi. Uno munsi nitubona ibako twatewe ryo gukugwa mu bandi, ariko kuri wa munsi tuzobwirwa ngo aba nta rubanza rubatsinda imbere y'amahanga, aho abandi bazogenda n'ibitetegwe mu gihano cyo bitazoshira. Bene data, no tuzobona ko twakunzwe mu buryo budasanzwe. Avuga ati Uhoraho arahambaye no hirya y'imbibe za Isirayeli. Mugabo kandi iri jambo ngo arahambaye ngo amaso azovyibonera, harimo no kunagurwa kwa Isirayeli. Bano b'Isirayeli batari ko barerekana igicapo co c'Imana. Uhoraho azobanagura ku buryo igitinyiro ciwe kimenyekana mw'isi. Hano rero hagaragara ikintu kidasanzwe, umutumiro w'Abisirayeli wo kunagurwa kugira ngo iyi Mana nyene ihambaye amahanga ayibone. Mu mazaburi atandukanye ya Dawidi tubona ngo Uhoraho azokwerekana ko uhambaye mu banyamahanga, ngo azohinduka mbere ngo n'umwami Imana ku banyamahanga, azohinduka Imana y'abanyamahanga, azohinduka umwami w'abanyamahanga uretse Isirayeli. Hano ni ikintu gikomeye cyane. Hamwe Isirayeli yonagurwa, muri urwo rukundo, boca bahinduka umuringoti w'urwo rukundo rw'Imana, n'ukwera kw'Imana, n'ubukuru bw'Imana, n'ubwami bw'Imana mu mahanga. Gutyo Uhoraho akagaragara nk'uhambaye mu Bisirayeli no hirya y'imbibe za Isirayeli. Hano tubona n'umuhamagaro missionnaire ukomeye. Iyo ishengero rinagutse mu buryo bw'impwemu, rihinduka umuringoti w'Imana ku mahanga. Abo bantu banagutse mu buryo bw'impwemu, banagutse muri rwa rukundo marashe ko arahamagara mu Abisirayeli, baca batwara iyo nkuru nziza y'urukundo rw'Imana mu mahanga, maze amahanga avuga ati Uhoraho arahambaye, bakamuhindukirira, bagahungira kuri we kubw'agakiza. Iyo ishengero by'ukuri rikangutse mu buryo bw'impwemu, rihinduka ishengero ry'ukuri riri missionnaire
nizere yuko ibiganiro tuzogenda dukora bizodukangura kugira ngo biciye muri uyu mutumiro wa mpwemu yera dusubire kandi duhinduke imiringoti y'urukundo rw'Imana ku banyamahanga, ku batarakizwa, nk'uko abisirayeli Imana irabahamagara ngo banaguke muri urwo rukundo, maze ngo biciye muri uko kunaguka amahanga yose yibonera ingene uhoraho ahambaye. Imana ibahezagire. turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu ku bw'impinduka irama, ku bw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu.